ubuzima bufise iherezo. Umuntu aravuka hanyuma agapfa agasiga amarira menshi. Ahisi tubasabiye ku Mana ibaho uburuhukiro bukwiye, hama tuzongere kubonana muri paradiso. Igihugu cari kibiteze ko vyinshi, ibibondo n'imiryango yanyu. Mana ni wewe nyene ubuzima, ni wewe urema kandi ni utwara, tukweretsa abacu bashengeye. Mana wewe muremyi ubabe hafi, bayi bahisi, bayi inshuti twakunda, tuzongera kubonana muri paradiso. Umuremyi wa twese, mu miryango mwari kirumara, mu kibano mwari citegererezo, none mwagiye kare. Igihugu cari kibiteze ko vyinshi, ibibondo n'imiryango yanyu. Mana ni wewe nyene ubuzima, ni wewe urema kandi ni utwara, tukweretsa abacu bashengeye. Mana wewe muremyi ubabe hafi. Kubera kakoresheje amafaranga yanje imiliyoni 23. Why? Kubera iki? Kubera umugore? Never. Yategerezwa kunsaba uruhusha akambwira icyo agiye gukoresha amafaranga imiliyoni 23. 23 millions. No. Hello? Ni sawa? Uramaja? Ulikufasha mfupi ya mapakazi? Okay. Bon, ndabukeneye ku kazi wacha mu kanya. Yego. Utarashika muhira wacha ku kazi. Acha shaka tuvugana. Okay, thank you. Lina? Yes. Hi. Hi. Okay. So Lina? Yes. Today I'm so stressful. Okay. So I don't want any person to enter here in the case of talking with me. Yeah, but sir, sorry, you have an appointment today at 4. Yeah, you have some clients. Appointment gani? Nimeshakwambia leo sitaki mtu kunisumbua. Samahani. Hivi una akili una masikio? Samahani. Lakini mtu peke yake nataka leo tunaone ni mke wangu. Okay, sir. She's coming. Okay. Na akifika mruhusu aingie. Okay, sir. Mwingine sitaki. Okay. Hakuna zaidi yake. Nendapo mtaki nisumbua nitajadili na wewe. Nishasema sitaki wa kunisumbua. Okay.
Hello, ni sawa? Yes, una boss. Unahitaji boss sawa. Dakika kidogo nimpe. Give me a few minutes. Watch out. Okay, wacha nimpe. Hivi una akili? Nisisha kwa nini mtanisumbua? Hivi una akili? Una akili wewe? Sasa hivi unaniletea simu. Nishasema sitaki mtanisumbua. Una akili? Pumbavu. Yeah, I'm a turbo boy. Uri mwiza ku mubiri no ku mutima, undutira benshi nahoze ndiruka inyuma. Nyamikazi muvyanzanye kwisura number 1. Mbere umugisha kubona ngukunda sinihenze. Nizashika nitwubakane, iyo uzoja tuzojana. You are my twin, I can never let you go. My darling, you know what I promised you. You go to Sosazana. Daraiye, batawizo kunwara. Daraiye, tuzo kubakana. Chitegererezo cy'ubuzima, my darling. Sumbira benshi bibebeza tachoba muzi. Niye kugusa bucipe. Mwana wewe. Umviriza. Umviriza. Tell me where is my 23 millions? Tell me. Marita. Wewe urakwije neza mu mutwe aho ushobora kuja kuri konti ugatora miliyoni 23 nitwavuganye niwambajije na message wandugikiye ukajana mu mugabo wawe Sheri sinajanye n'umugabo wanje cyo nicyo kosa nagize kutabikubwira miliyoni 23 kubera udashaka kwiyumviriza impakanya basi ndabikubwiye ndabigusobanuriye kumva ngene byagenze je narose muri iri joro ntumbi cyane mbona nafuye ubutunzi dufise bwose ndabusiga nica nibuka ingene abapfakazi babaye imfuvyi n'abapfakazi babaye natwe dufise amatunga ngira ngo sinzi ingene no yavuga tuzobisiga kandi tuzofata ukabisiga ati rero natora amafaranga yariva miliyoni 23 ncaja mu ijoro amafaranga yanje niyo akujana mu ijoro ngenda kuhariya bahamba bafu ngenda hariya bahamba bafu nditegereza bashamaze gupfa abantu benshi cyane abona none akamaro nakahe kuma tujya none bapfuye ngo bari kuraba abapfuye we ngo baremye tuzofana twebwe shiri wowe bapfuye we iko ndumva umenga no kujya nka kumara yo no kujya mu misi mu mafaranga ya so mu mafaranga ya nyoko uchufate miliyoni 23 ugenda gufashisha kugira amafaranga mu mafaranga yo ini bayimane right mu mafaranga yo haje ini bayimane mu mafaranga yo haje uri kurambira ko amafaranga ya miliyoni 23 wazihitanye uja guta nguriko nguriko imvuvira abafakazi byanse gusa kutabahura ntabwo nataye wowe rero kubera namushize kuri konti tuzofata ubisigara uzopfa n'ukuri kubera rero nagushize kuri konti uno musi konti yuje ku miliyari uragenda ugashora gushaka umviriza nyimba washaka ryo gufashisha kugira abapfakazi mwana wa mama Marita mugore wanjye wari kugenda kuko ntiyasonanyo akaba ari ngotira ukaca gufasha izo kugira abapfakazi iryo juru giwawe uri kurondera nigi wawe urirondera mu faranga yiwanje wewe utasanya amafaranga wewe nisaba kutaho none ijuru rirondera mu faranga yiwanje ragira wondera yiwawe ukarondera ibyo wala yaronderanye sayi wala yaronderanye mu myaka 3 tumaze tubanye wowe urafise ibyo tumaze kureba nta miliyoni 3 mbinjiza kubara muzana
niyo ahubwo ndasohoraho kwinjiza ndagukubita ndakuduruza amafaranga y'uwanje ntamara iminota 5 atarashaka kwikoza ndabonye message ikoroka ndamenya ko ari wewe wejeje gukura ariko nije ntabihariye nije nakoze amakosa kugushira muri konti nakoze amakosa nakoze amakosa nierere guzayabaye ndashaka umunsi utaraheza amasaha 28 amafaranga azoba yamaze gusubira kuri konti message nabonye y'amafaranga avuyeko muri telefone nongere ndayibone asubiyeko atari uko ucuzinga iyo mihini ngo namaguru ndagusanga waciye ikamba sina gusanga muhira mafaranga yaso mafaranga yanyo waje sha hewe Hodi. Karibu mwana. Karibu. Yo. Nega mazanda mupati. Oya. Mwanzo ndavuga kidogo cyane. Asha nagize urugendo rurerure. Narikumbuye ibigori gaye. Yemwe karibu mwana jona ndagukumbuye. Bicara ngaha. Ni sawa none. Sawa buke nyene. Mutamara, umutama wanje. Ara, wa muko wanje. Ara. Sana ndamukumbuye kweli, nawe ndagukumbuye. Nanje ndagukumbuye kabisa. Amakuru none y'imisi. Makuru y'imisi. Ameza. None ugenzwa n'amakika mwana. Konse nakoreze neza. Oya, mburaho ndabihera mama, birakomeye byakomeye hariya mu rugo ntiwora. Mutama wanje ameze neza. Mutama wanje ni ntore, ujya muzungu nzi. Ndazi ko tarari inzara amahera afise. Hema nivyo aritonda kandi afise amahera menshi ibyo ndabizi. Ariko rero ntabwo ari heza mu rugo kweri byakoroganye. Kubiki? Imana iminkomezi kweri. Hema, urumva? Jewe narose indoto muri iri joro. Izo ndoto bona napfuye. Nasize amahera menshi imiduga ibikura wone ingene umugabo wanje ari mugwiza tunga arazwi mu bagwiza tunga ukankaraba ibintu dufise nkabona n'umurengera rero muri izo ndoto mbona ingene abantu bapfuye nkaca mbona amahera menshi dufise twebwe hari imfuvye n'abapfakazi umuntu ashobora gufasha ayo mahera nkabona ntacyo tuzoyakoze na mugabo wawe aratunze kwere murafise ibihera byinshi rero napfuye muko wanje nkaca ndaba rero burya buburi bwuziyemwe abantu gusa bisigura yuko ibyo bintu tuzofata ukabita iyi sisi yacuma ncafata ayo mahera miliyoni 23 ngenda kuzifasha mu mfuvye n'abapfakazi urazitanga yego ndayatanga miliyoni 23 uragenda ku konti y'umugabo wawe uratora urahereza iyo abari wowe wabirose je ndaze wari kuntahura mama napfuye kuvyuka gusa ca ndagenda ndaretira nawe nyene sinamubwiye ca nda kuyafasha mu mfuvye n'abapfakazi nukuri nagarutse muhirambwiye ngo mviraho nico gituma mbona ngaho noneho mwishakoje nta n'amahera uzanye basi nta n'amahera wasigaranye Franko ngoma nteke ibigori ico kintu Jesse ndagitaho none wazanye amahera ngahe basi tugure n'ibiharage duteke raba ngoma nteke intete zigaragara none jewe sindi umufakazi turaba amahera wanzaniye basi tugende ufashe gusabira imbabazi ayo mahera wanzaniye urabona ko ngoma nteke sigaranye impana jewe wazaniye nari ifise amahera 10,000 gusa nayafashe mu itike wanzani usigaranye ngahe unzaniye ngahe nsigaranye amahera 3,000 gusa ivyo 3,000 nivyo nteka mu biharage ikiro cy'ibiharage gisigaye kigugwa 4,000 nta mahera sigaranye ayo nyene niyo mahera sigaranye uzanye 3,000 uvuye gutanga miliyoni 23 nanigwa no yabarunda akakuvunagura reka nigiye ni wanarinzi ko oya yesabana narinzi ko ndabana nkaho mama tiyo banya ngira icyo ufashe ahabwira n'ubundi akakuvunagura
Gamana jengire byose ndazi ibi byose byabaye ku mugambi wa Nabandi ndafise ndaka kumvuna. ariho nakuriye Aho kaje kuvunagura. sawa Yesu nashimwe. Meze neza. Ndababonye ndi harya ntifuza kubaramutsa ko baratuva hamwe. Twese tuva mu ijuru kandi turabajaju. Nashimye kubaramutsa nitwa Sainez. je nitwa Marita Marita sanzwe ngaha muri kane karere. Ariko ndifuza kumenya hamwe. ndi ngaha kwa mama wanje umumama yandeze niho nakuriye niho yandeze. Urakoze cyane Marita. Sawa ushaka kuhamenya urabona iriya nzu y'amabati iriya Imbere gato. hajya kuri kijya kigazi ubajije tujiste hajya cyakwereka wabona Marita Nta misi. nta n'umutanzi niho nakuriye nzombona nta kibazo. niho maze iminsi sawa Mugire umugisha. Soroma isombe sana. none ma wowe wambwiye ngunzanye mu murima w'isombe sorombe igiti kimwe ndakibona ikindi kiri kuri ku metero 200 ikindi uko none gama ngaha harava mu isombe zo kujya kweri no munsi None bijya 3,000 wanzaniye ubaza no bukari byo tukijyamo. Soroma uko nyene. eregama iyo umugabo atugara konte wibe bloke no guhaye na yaruta ni miliyoni 5 je no ziguhaye none ntiduhora tugufasha gama je narinzi ngo wantahuye kumbe nubura cabyidogera narinzi ko wantahuye kumbe ntiwigeze unantahuye ibyo ni wa muhungu nakubwira twahura kacanye Nakomba na karumuntu. karibu karibu mwagendeye ino oya yo ngaho urahashobora muhira ni hajya genda mwicare ndabazanira gatatu yego ema Sa. ni mama wanje Mahoro muvyeyi. Namahoro neza. Yego. karibu cyane Burya nahame. yego ni hajya reka tugende ndaguha gatatu Murakoze cyane. Nahame. karibu cyane Burya nahame. yego ni hajya reka tugende ndaguha gatatu Murakoze cyane. ema ndaje rero wowe sigare Yego. uragiye uciye ino yaha ni habi changaha chaha Burya genda haje. chaha rero Meze neza. Kabisa. Tasha nagandi karamfasha karibu cyane Yesu neza. Je narinzi ko banyika. None ubu n'uwakazi ni wanyika. karibu rero karibu Marita mwakoze cyane. Mwakoze Marita. karibu nukuri muri sanze sinanzi ko muca muzi ubu nyene haheze iminsi 2 gusa duhuye Temportenis. Gusa twategereza kunyaruka. Burya twe dusanzwe dufise ishirahamwe. Rukurikira abantu basinzikaye, abagendana ubumuga, n'abandi bantu bafise ibibazo biri hanyuma. Rero nsanzwe mfise abandi baganga bari ngaho inyuma kwivuriro ngaho inyuma gatoya. Siege iri mu Swiss ariko ngaha mu Bujumbura niho dukorera ku Barundi. ni vyiza je nanje ibintu nk'ivyo birankora ku mutima kwera Ngaki cyo gufasha. Ucite. erega na je nico gituma musanze ndi ngaha nandi mba ndi Bujumbura muhiri wanje Ushatse kuvuga? oya reka ntitubivuge ko byinshi Ntangora. Nababwiye ko mfise abagenzi ngaho imbere gatoya. Rero nzogaruka nta kibazo. ariko karibu kandi Nzogaruka. musanze kabisa Nakarabanye mwakira neza. yego karibu Saba heza gira. ndabashikana ngaho mbere Ariko zasombe ngiye ntaziriye. ntacyo uzozijya n'undi munsi Ashimane bibembo. karibu kabisa kandi muri sanze Ngira tuzogaruka ikindi gihe. yego
sawa rero sindakurengeje akubura ngo mbaca mbandanya soroma za sombe nubwo mugiye mutazifunguye ko. Oya, nakoze cyane. Ndazi murabona neza nyuma. Yego. Amina. Ndavyakiri. Ngaho inyuma gato. Sawa rero karibu ndi munsi. Sawa. Sawa. Okay. Nyata. Niba shaniye yibagiye isakoshi. Ngana sakoshi ya chafisi. Hema! Ma! Hema! Ma! Hema! Nyaruka! Nyaruka wowe ingo. Mama karu umesha mu nda na orera. Nibiki? Wowe gera amadurabe. Ibi ni biki mbonye? Aha hantu haricaye wa muhungu sinakubwiye. Wa muhungu mwasiga mu murima. Ko twari kumwe ndabura irengero giye. Wa muhungu mwasiga mu murima. Muze mwicaranye ga. Uyu bya nyene. Ariko man hasakoshi yarafise. Yarayifise uri kijuki. None je ko atayo nabunze. Hema twese tumuhamagara tumubaza. Kamuhamagara ndakije gutako. Ma! Bana y'abandi. Hema! Ma! Iwe sakoshi. Hema, zana basi tumubaze ko ari gwiwe. Ma! Mahoro Mwigeme. Mahoro. Konda kuramutsa ntiwishyure. Aha mfise ibibazo. Hari ibintu ndiko ndiyumvira bimbujije amahoro. Uri mu bibazo? Abantu tugendana n'ibibazo sha. Hariho umugabo size kwa muganga aremvye. Uwo mugabo nariko ndumva amakuru yiwe ati ni umugwiza atunga. Araremvye cyane kandi cyane. Ahagwa no kupfa. Umugwiza atunga? Aragwaye ari mu bitaro. Aragwaye kandi araremvye. Sha, urashobora kuba ufise amahera uri umugwiza atunga. Ntufashe abashonje, abagwaye, abakene. Ndabizi kabisa. Ugasanga urapfuye byose urabisize. Nivyo nariko ndiyumvira. Abana b'abantu turakwiye kwikebuka kwe. Tare telefone. Halo? Ni yego ni jewe, ni sawa. Sheri, wiyumva gute ejo igihe naza n'ubyofa? Umeza kuremba. Mwirendo. Sheri, nindi Marita. Wanyibagiye. Marita umugore wawe. Ni umugore wawe. Nakuzaniye agashurwe n'igikombe cyo kugira ngo eramubuye. Ugura amasira. Marita. Sheri raba. Kiri. Igikombe ngiki. Urabibona? Agashurwe nako ngaho. Wakabonye nurakanura ariko raba. Murakoze cyane. Uribuka ko no musarire 14 z'ukwa kabiri. C'est Valente. Nakuzaniye agashurwe n'igikombe cyo kunyweramo ubuyi. Hama ndabona ari umeze neza. Umuganga ambwiye mpamvu nje kumuraba ambwira ingene bikubira genda. Mandemba cyane. Gumuremba cyane. Mandemba cyane. Ari ikintu nashaka nkorera. Ikintu nyabake sheri. Ntabwo ngenda kurwanya kenshi. Ushaka gukora ineza.
ariko ndabona ubutunzi bwanje naco bukimfasha wafashe gupfuvira abapfakazi yego ndabizi ufise umutima wo gufashanya ubutunzi ntacyo buriko buragufasha amahera yanje ntacakiriko aramarira ndashaka amahera yose mfise uyagabure mwokobere ufashe abatishoboye ufashe n'imfuvyi n'abapfakazi ufashe abagwaye jewe ndabona ntakigenda ndiko ndaca inzira uvuze mfate ibice 50 by'ubutunzi dufise nk'imfuvyi n'abapfakazi n'abatishoboye yego warabikoze ndakugwanya urakoze mana ariko ndabona nta na kimwe bizomarira hama nawe 50 bindi uzora bico ufashisha umuryango sheri wahejeje nukuri wahejeje kandi ndizeye ko kubera ko witahuye ukavuga ati fata ibice 50 ukabona ko ubutunzi ataco ego ubutunzi burakimaze mugabo tube dufashisha abandi tufashe n'abandi ukabona ko nkwiye gufata ibice 50 nkafasha abandi mfuvye n'abapfakazi n'abatishoboye ndazi aho Imana iranezerewe kendo bigabanganira abana batandukanye barere bahatandukanye kugira ngo ndondere ijuru Imana ifashe iherezo ryiza moya sheri ko witahuye Imana izomuherezo ryiza kandi je ndizeye kucukira kare tumbabarire sheri je nakubabariye ujya musi nyene kuko nabona ko ukora ibyo utazi nasanze gufasha ari vyiza sha sheri wari mu byo utazi je nakubabariye ujya musi nyene nakubabariye ujya musi nyene nukuri ntugira ikibazo kuri jewe sibyo ari dasengera ndagusengera reka ndagusengere sibyo ndasengera uhoraho Imana uri mu ijuru Imana ugira neza Imana uhambaye ubereye ndogeye kwanza ubwira kandi ndagushimiye kuko uri Imana uhambaye ndagushimiye gitanda kizima ko wamutahuje umugabo ko wamutahuje gitandara kizima akaba atahuye akaba ntahuye kandi akaba yatahuye no dukwiye gitanda kizima kusabikanye ku byo dufise byose nuko Mana ndasabye imbabazi ko ndi umunyantege umunyabyaha nabereye no guhamagariza kuvuga izina ryawe mu kanwa kanje umpari utamaruriye reka Mana ndagushimire kubw'ibyo none ndamusiga mu biganza byawe Mwami ngo gitandara kizima umwami umugirire neza abandanya afise amagara meza gitandara kizima ko yitahuye izina ryawe rihabwa icubahiro rero ndamusabye iherezo ryiza nkuko nanje nzorigira gitandara kizima umukize ariko azagira iherezo ryiza gitandara kizima izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu ndabisabye amen sheri no kuricirako ndagusize mu biganza by'Imana ugiye kuba neza sheri sheri Chérie. 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 Chérie, non. Non. Chérie, vituka. Marita, ijuru ririko rakwishimira. Urinde. Marita. Waje gukora iki ngaha? Urinde. Marita, teka. Marita. Waje gukora iki ngaha? Marita ndi Marayika Selemani. Marita, wabaye umwe mu badamu mu bagore beza cyane babaye intwari mu gikorwa cyo gufasha. Umutima wawe waranezereje Imana cyane. None wamenye gute Jesse ndakubuze? Ibikorwa byiza wakoze Marita, burya kuba warafashe imiliyoni 23 ukagenda kuzifashisha imfuvyi abapfakazi abasinzikaye bari hanyuma y'abandi bijya n'ibyo bikorwa Imana ikunda cyane. Nico gituma mwumva ngo idini nyakuri ni gita imfuvyi n'abapfakazi. Marita, aho je nawe twahuriye ni ku mpanda. Marita, twashikiye guhura ruguru jewe ya nshuti yawe wumva ku izina rya Silas ariko nitwa Marayika Selemani.
ubuzima bwo kwisi bufise iherezo umuntu aravuka hanyuma agapfa agasiga amarira menshi ahisi tubasabiye ku Mana ibaho uburuhukiro bukwiye hama tuzongere kubonana muri paradiso igihugu cari kibiteze ko vyinshi ibibondo n'imiryango yanyu Mana ni wewe nyene ubuzima ni wewe urema kandi ni utwara tukweretsa abacu bashengeye Mana wewe muremyi ubabe hafi bayi bahisi bayi inshuti twakunda tuzongera kubonana muri paradiso umuremyi wa twese mu miryango mwari kirumara mu kibano mwari citegererezo none mwagiye kare igihugu cari kibiteze ko vyinshi ibibondo n'imiryango yanyu Mana ni wewe nyene ubuzima ni wewe urema kandi ni utwara tukweretsa abacu bashengeye Mana wewe muremyi ubabe hafi nshuti bavukanye namwe imiryango twakunda turifadikanije twese abakiriho mu kubasabira kugira ngo Imana ikomeze kubaha uburuhukiro bwiza bayi bahisi bayi inshuti twakunda tuzongera kubonana muri paradiso umuremyi wa twese Hidden Talent Record.